nagahinda n'umubabaro udasanzwe mu baherekeje ubwanyu ikiziga ca Raila Odinga umunyepolitike yaharaniye impinduka muri Kenya. Uyu mugabo yiyamamarije kuba president w'iki gihugu inshuro zitanu zose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 kugera mu mwaka wa 2022. Yapfunze inshuro nyinshi aha hose yazirijwe igiwe ryo kuvuga ibitagenda neza mu gihugu ca Kenya nuko vyogenda mu gihugu gitera imbere muri vyose. Abanyakenya bamwita baba, bamufata nka se wabo mu ntambara yo kugeza Kenya kuri demokrasi nyakuri, ariko vyarangiye atakajura urugamba, umubiri wiwe urananirwa, atangira gufatwa n'ingwara nka diabete, hypertension ndetse n'ingwara y'amasigo. Vyose vyamukoraniye ko bituma umutima wiwe uhagarara kwigenekereza rya 15 gitugutu mu bitaro vya Devamata mu gihugu c'Ubuhinde, aho yaramaze imisi agwariye. Ku myaka 80 apfuye afise ica kabiri c'ubuzima bwiwe yakimaze muri uru rugamba rwo guhindura igihugu ciwe biciye muri politike. Uyu mugabo yari muntu ki mu vy'ukuri? Ni rehera gasigiye abanyakenya na Afrika muri rusange. Iyi ni inkuru y'umugabo yanse gucika intege, Raila Odinga. Imbere yuko izina rya Raila Odinga riba ikimenyetso cy'urugamba rwa demokrasi muri Kenya, hari irindi zina ryabanje kuza, Jaramogi Oginga Odinga. Uyu mugabo se wa Raila Odinga yari mu ntwari zaharaniye kwikukira kwa Kenya, ndetse akaba yarabaye icegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1964 ahari ku butegetsi bwa President Jomo Kenyatta. Jaramogi Odinga yarota Kenya ifise demokrasi, Kenya ziri biturire, Kenya irangwa n'ubutungane kuri bose. Mu myaka mike yakurikiye independence ya Kenya, ubutegetsi bwagiye bwigungira ko maze ubutunzi bw'igihugu bukaja mu minwe z'abantu bake cyane, les élites. Jaramogi Odinga byaramunaniye kwihangana, atangura gusemerera. Yavuye muri guverinoma ya Kenyatta ashinga umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi uharanira demokrasi, kugwanya ibiturire n'ubutungane ku banyakenya bose. Akarimi kiwe kudaceceka ngo les élites bakomeze kwirira ubutunzi bwa Kenya byashobora kumuviramo gupfungwa mbere no kwicwa kicwa. Jaramogi Odinga nta na kimwe yatinya muri ibi, kwabo gupfungwa, gwabo urupfu, byose yaravyiteguriye. Ikiguzi cyose byari gusaba yari yiteguye kugitanga gushika abanyakenya baronse ibyo bari bambuwe n'ubutegetsi bwa Kenyatta. Jaramogi yarapfunzwe kenshi, akumirwa muri politiki kenshi gashoboka. Mu gihe yakomeza kurenganywa, hari umujene yavyitegereza akababazwa n'ukuntu se wiwe yahevye umuryango mu kwitangira igihugu, abona ko nawe ategereza kugera ikirenge mu case vyanka vyakunda. Uyu mujene yari Raila Odinga, kenshi yitegereza papa wiwe agahinda kakamwica, atariko papa humura nzogufasha urugamba rwo kubohora kino gihugu ciza ca Kenya. Raila Odinga, umuhungu wa Jaramogi Odinga, yavutse ku igenekerezo rya Ndwinzelo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 imase no mu burengero bw'igihugu ca Kenya. Mu gukomereza ikirenge mu case yategeza kubanza kwiga akagira ubumenyi muzomufasha muri uru rugamba. Amashure yiwe y'intango n'ayisumbuye yayize muri Kenya, mu nyuma bandaniriza mu gihugu c'Ubudagi ivyigwa vya mechanical engineering hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1965. Akigaruka avuye mu Budagi yahise ashinga ihinguriro rijanye n'ivyo yari yarize, aba kandi n'umwarimu muri kaminuza ya Nairobi. Muri iki gihe Kenya yatwarwa na President Arap Moi, hakaba hari umugambwe umwe gusa, umugambwe KANU, umugambwe watwaza umukazo n'akarenganya. Ibi vyababaza Odinga, atangira urugendo rwa politike rwo kugwanya ubutegetsi, nako ntigwari urugendo rushasha kuri we, ahubwo yarabandanirije aho se wiwe Jaramogi yaragejeje. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 icuka ca politike nticari kimeze neza muri Kenya. Iki gihe ubutegetsi bwa Moi bwabona Odinga nka menace ikomeye cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 hageragejwe kudeta yo gukura Arap Moi ku butegetsi, ariko ntivyakunze. Raila Odinga yarafashwe, arapfungwa, yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubugambanyi.
yafunzwe imyaka 6 ataburenganzira afise bwo kubonana n'umuntu numwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 yararekuwe, ariko nubundi yongeye gupfungwa igihe gito mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991 azira kugumura abanyakenya. Iyi myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 990 yabaye y'impinduka zikomeye muri Kenya, ico bise second liberation. Iki gihe ari kumwe n'abandi bagabo bakomeye batahuza n'ubutegetsi bwa Moi, aho twavuga Kenneth Matiba na Charles Rubia. Raila Odinga yabaye ijwi rikomeye muri Forum for the Restoration of Democracy, biti ico gihe Ford. Iyi Ford wari umugwi w'abaharanira impinduka ugwanya President Moi mu kumuhatira kwemera guhindura ibwirizwa shingiro, maze hagashirwaho ubutegetsi buhuriye ku migambwe myinshi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992 Raila Odinga yatowe kuba umushinga amateka, ibintu byamubereye urupfunguruzo rukomeye rwo kwinjira muri politike vya nyavyo. Kandidatire ya mbere yo kuba president yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 997 aho yahiganwa n'abandi banyepolitike bakomeye nka Arap Moi na Mwai Kibaki. Aya matora ariko ntiyayatsinze, yabaye wa gatatu. Ikintu catangaje abantu nuko mu mwaka w'ibihumbi 2001 Raila Odinga yafashe umugambwe wiwe National Democracy Party awuhuza n'umugambwe KANU wa Arap Moi, umugambwe n'ubutegetsi yari yaragwanije kuva kera. Ariko rero ubu bufatanye bw'imigambwe ibiri ntibwamaze kabiri, kubera ko Arap Moi yahavuye agena Uhuru Kenyatta nk'umukandida zo musubirira mu matora y'umukuru w'igihugu yaratigikanije mu mwaka wa 2007. Raila Odinga yarashavuye mbere ahitagumura abandi banyepolitiki bari mu mugambwe KANU, bava muri uyo mugambwe maze baca bashinga uyundi mushasha bawita Liberal Democratic Party LDP. Raila Odinga ntiyipfuza ko umwana w'umwansi wa se wiwe aba president wa Kenya. Yagwanije Uhuru Kenyatta ndetse ahitamo kutitoza muri aya matora, ahubwo ashigikira umukandida yasa n'uwohangana bikomeye na Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki, yaserukira imigambwe yishize hamwe yitwa National Rainbow Coalition. Mu myiyamamazo hari slogan igira iti Kibaki tosha, Kibaki arakwiye, nta kindi dukeneye. Nta bya Uhuru Kenyatta n'umugambwe wabo KANU utwaye imyaka 40. Ariko hari amasezerano yoba yarabaye mu kinyegero hagati ya Kibaki na Odinga. Kibaki yemereye Odinga ko niyamushigikira agatsinda amatora azomugira umushikiranganje wa mbere. Amatora yarabaye, Mwai Kibaki ayatsinda ku bice 62%. Ariko Mwai Kibaki yahavuye atubahiriza amasezerano yari yagiranye na Odinga, maze amwima ya ntebe ya Premier Ministre. Mu mwaka wa 2005 Raila Odinga yasabye ko hindurwa ibwirizwa shingiro. Iryari rihari ryaho ububasha buhambaye umukuru w'igihugu, ariko Odinga yashaka kubugabanya hakaba uburinganire hagati ya presidence, inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Habaye rero referendum, abanyakenya batora kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha, ariko icipfuzo ca Odinga caratsinzwe, maze haguma ibwirizwa shingiro ryahahora ryaho ububashije na kwijana umukuru w'igihugu kuganza mu gihugu ciwe. Muri iyi manda ya Mwai Kibaki yashimikira ku gutegura manda ikurikira mu matora y'ibihumbi 2007. Abatavuga rumwe nawe beshi yarabapfunze, ariko Odinga yakomeje politike ye watagucika intege ahagaze bwuma. Mu mwaka wa 2007 Raila Odinga yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mugambwe we mushasha witwa Orange Democratic Movement. Muri aya matora yahiganywe n'uwari president Mwai Kibaki. Aya matora rero ntazibagirwa mu buzima bwa Kenya, kubera ko yakurikiye imvururu zahitanye abarenga 1300. Muri aya matora umugwi w'igihugu wigenga wayateguye ukonyeruka yahagararira watangaje ko Kibaki yatsinze ku majwi 49.9%, nayo Odinga aronka ibice 47.4%. Raila Odinga n'abamushigikiye biyamirije ibyavuye muri aya matora, maze biteza imvururu zahitanye abanyakenya batari bake. Umunyamabanga mukuru wa ONU w'ico gihe Kofi Annan yishikiye muri Kenya guhuza impande zari zishamiranye, maze haba amasezerano yo gusabikanya ubutegetsi bise Accord National. Muri aya masezerano Raila Odinga yabaye Premier Ministre kuva mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2013. Yongeye kugarukana ca cyumviro cyo guhindura ibwirizwa shingiro, maze bishigwa mu ngiro mu mwaka wa 2010. Iri bwirizwa shingiro niryo leta ya Kenya nubigenderako, aho ubutegetsi busabikanywa kandi bugashimikira kuri demokrasi,
no kubahiriza agateka k'abanyakenya. Ariko nubwo Odinga yarahawe intebe y'icubahiro yakomeje kutumvikana na Mwai Kibaki ndetse akomeza kumva ko ari mu kibanza kitamubereye. Yashaka kuba president hejuru ya Kibaki, nta mategeko yarakeneye guhabwa, ahubwo niwe yashaka kuyatanga. Yakomeje urugamba amaze mu matora mu mwaka wa 2013 yongera guhiganwa ku nshigira gatatu. Iki gihe yahiganywe na Uhuru Kenyatta, naho nyene birangira atsinzwe mu kuronka amajwi 43.3 kwijana, nayo Kenyatta aronka 50 kwijana. Mu matora yo mu mwaka wa 2017 aserukiye umugambwe National Super Alliance yongeye guhiganwa n'ubundi na Uhuru Kenyatta. Wari umuyobozi wa sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro Jaji mukuru David Maraga yatesheje agaciro ibyavuye muri aya matora, avuga ko habaye mutunenge twinshi amatora ategerezwa gusubirwamo. Amatora yarasubiwemwo ariko Odinga ntiyayitavye, yavuze ko komisiyo y'amatora itakosowe, maze Uhuru Kenyatta atangazwa ko ari we yatsinze amatora. Ubwa gatanu yagerageje kwitoza mu mwaka wa 2022. Iki gihe yarafashijwe n'umwansi we wa kera Uhuru Kenyatta mu kugerageza kugwanya William Ruto yarahanganye nabo. Raila Odinga yari yaserukiye ihuriro ry'imigambwe Azimio la Umoja, coalition yahavuye itsindwa n'umugambwe The United Democratic Alliance wari washize imbere Dr. William Ruto. Mu mwaka wa 2024 Raila Odinga yatangaje ko yiyamamarije ikibanza c'ubuyobozi bw'inama nkuru y'umuryango wa Afrika, urwego rwigeze gutwarwa n'abantu bakomeye bazwi nka Musa Faki Mahamat. William Ruto yashigikiye kandidatire ya Odinga, ati basi ntubure vyose raba ko wahava utorwa ukarongora iyo komisiyo. Ariko nubundi uyu mugabo menga yarafise inyatsi. Muri aya matora yabaye wa kabiri inyuma y'umunyajibuti Mahamudu Ali Yusufu yatowe ku majwi 33, nayo Odinga agira amajwi 25. Muri mukakaro umwaka wa 2024 inyuma y'imyerekano ya Gen Z biyamiriza Finance Bill 2024, itegeko rishasha rya William Ruto ryo kuduza amakori ku bidandazwa bimwe bimwe, William yakomboye abategetsi nka bose bo muri cabinet ya gouvernement yiwe abasubiriza n'abandi. Muri aba bashasha benshi barabagwanasha Raila Odinga. Inyuma yaha Raila Odinga aserukiye opposition yasinyanye amasezerano y'ubufatanye na leta ya William Ruto. Aya n'amasezerano yashimangira ko guverinoma na opposition bagiye gukorana ku nyungu y'iterambere rya Kenya. Muri kariyeri we ya politiki Raila Odinga yahuye n'ibibazo byinshi. Abamugwanya bamwagiriza ko akoresha politiki yo kugumura, agakoresha amacakubiri, kandi akaba ari we yatumye hicwa abanyakenya batari bake mu migumuko yakurikiye amatora yo mu mwaka wa 2007. Ariko nubwo biruko Raila Odinga azokomeza kuba intwari y'akarorero muri politiki ya Kenya. Uyu mugabo ubuzima bwe bwose yabumaze agwanda urugamba rwo guteza imbere Kenya, haba mu butunzi no mu ntwari bereye. Demokrasi Kenya ifise no munsi mu bayiharaniye Raila Odinga arimo. Nubwo atigeze aba president, ivyumviro vyiwe byarafashije kuba Kenya iciri cuno munsi. Niyo mpamvu abanyakenya bagandaye bibukiye intwari bavuyemwo, izize umunaniro w'urugamba yagwanye ubuzima bwe bwose, urugamba rutarugwiwe bwite, urugamba rwa abanyakenya. Wakoze kubana nanje muri video, yisangiza n'abagenzi bawe kandi ntubagire gufyonda j'aime na subscribe. Tuzosubire mu yindi video.